Mwaramutse neza ntwari z'umwana wa Dawidi. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi se yodukoresha cyane mu gikorwa ciwe kuri uyu munsi w'iherezo, kugeza hakwiye hashitse kugeza kuwa nyuma mu batoranijwe agashika mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Nuko gutyo twese tugaheza tugahindurwa tukajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Igikorwa hamwe n'umugisha vy'intwari z'umwana wa Dawidi. Turashobora kubona yuko igikorwa cacu twebwe nk'intwari za Yesu Kristo umwana wa Dawidi, igikorwa cacu no gukwiragiza ubutumwa bwanditswe buri mu mavideo no mu bundi buryo butandukanye, mu bimenyesha makuru biciye ku radio no kuri televiziyo, kuri internet no mu bundi buryo bwose buhari n'ubuzoboneka, kugira ngo ubutumwa bushikirwa nyuma mu batoranijwe. Nuko gutyo hakwira igitigiri c'abatoranijwe n'Imana. Ico gikorwa nta nkeka gikorwa n'umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo wose, ariko buri gihe mu mubiri w'ibanga habamwo abantu, haba harimwo abantu bafata ikibanza ciza ngirakamaro mu bwami bw'Imana, nuko bagakoresha umwanya munini, bagakoresha n'imigisha myinshi ifadika y'Imana iba yabahaye kugira ngo bayikoreshe mu bwami bw'Imana, kugira ngo bakore mu buryo bwagutse, bakore cyane mu bwami bw'Imana, kugira ngo igikorwa c'Imana gikoreke, nuko haboneke umusesekara wo mu buryo wo mu vy'ubutunzi mu mafaranga. Uwo musesekara uboneke mu gikorwa c'Imana, kugira ngo ubwo buryo bukoreshwe butume haboneka ibitabo vyinshi, amavideo menshi n'ibindi bikoresho vyinshi, kugira ngo bikoreshwe mu bwami bw'Imana. Nuko gutyo ubutumwa buheze bukwiragire mu buryo bwagutse mu bindi bihugu vyose biba birimwo abo bantu baba barafashe ingingo mu buzima bwabo yo gukora mu buryo bwagutse cyane mu gikorwa c'Imana. Si ukuvuga yuko abandi bantu bizera Kristo baba badakunda Kristo, ariko nuko bamwe buri gihe bakora cyane gusumba abandi. Benshi bafata umwanya munini bagakoresha na vyinshi mu byo bafise, bakabikoresha mu gikorwa c'Imana, kandi ivyo ni vyiza cyane, bihwanye n'ubugombe, bihwanye n'ishaka ry'Imana. Kandi Imana iranezerwa nuko umuntu afata umwanya munini akawuherebera Imana, agakoresha n'ibintu vyinshi, imigisha myinshi ifadika y'Imana iba yaraduhaye. Nuko rero muri ivyo hari umugisha ukomeye cyane. Igihe abigisha ba Yesu Kristo babwira Kristo, n'igihe Yesu Kristo yariko aravuga ku bijanye n'imigisha yo mu bwami bw'Imana, nuko yaravuze ibintu vyinshi bifitaniye isano n'ubwami bw'Imana. Abigishwa barabwira Kristo bati, mbega twebwe tuzohabwa iki ko twahevye imiryango yacu, tugasiga amatongo, tugasiga inzu zacu, tugasiga vyose? Kristo yarababwiye ati, nta numwe mu bahevye inzu canke umuryango ibi canke biriya atazobishumbushwa incuro 100. Azobishumbushwa kandi ahabwe n'ubugingo budashira. Nukuvuga yuko ivyo bitubwira ku mugisha ukomeye cyane uva kuri Kristo. Muri uwo mugisha tuzonezererwa, twigine iyo migisha yose, ndetse dufise n'ubugingo budashira. nuko gutyo tuzobana na Kristo turiko
turanezererwa twigina hanyuma imigisha y'Imana bihwanye nuko tuzoba twarakoze mu gikorwa c'Imana. Nimwitegereze, hariho abantu biyobagiza birengagiza batibuka yuko igihe tuzoba twamaze kuronka umubiri mushasha tukazoba twamaze gushika mu nganje y'imyaka 1000. Abantu bamwe barirengagiza yuko bamwe bazoronka impera ndetse no mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi bamwe bazoronka urugero kanaka, reka tuvuge kugira ngo tubigereranye, bazoronka urugero kanaka rw'impera, abandi nabo bazoronka impera nyinshi, impera nini. Mbega bizoba ari iki? Ni ukubera ko Imana irenganya bamwe ikazobaha bike abandi ikabaha byinshi? Oya, ahubwo ni kubera ko Imana igororotse, kandi kubera ko uzoba yaronse bike azoba yakoze bike, n'uzoba yaronse byinshi azoba yakoze byinshi. Nuko rero kubera Imana igororotse, uw'Imana izoha bike ni kubera azoba yakoze bike, uwizoha byinshi nawe ni kubera azoba yakoze byinshi. Ubibanke ibyanditswe bivuga gute? Paulo avuga gute? Avuga ati azokwimbura bike. Iryo ni itegeko riri mu bijanye no mu kubiba no mu kwimbura, kandi ubiba bike mu bwami bw'Imana niyo kwitega kuzokwimbura byinshi, kandi n'ubiba byinshi mu bwami bw'Imana nuko nta numwe azomubuza kwimbura byinshi mu bwami bw'Imana. Kristo niyatanga impera akaziha abazoba barakoze mu gikorwa ciwe. Ivyo we yaravyerekaniye muri wa mugani w'itaranto n'umugani wa mina. Uwari yahawe itaranto 10, murabona, yarakoze zirunguka. Uwari yaronse itaranto 5 yarakoze arazigwiza, nuko aronka yunguka izindi itaranto 5. Nuko rero yari afise itaranto zingahe? Itaranto 10. Uwari yaronse itaranto 3 nawe yarakoze yunguka izindi 3. Uwari yaronse itaranto 1 yabaye ikijuju gikomeye, nuko arayinyegeza, aravuga ati reka nikorera ibikorwa vyanje, siniteho ibikorwa vy'umwami wanje. Yaravuze ati ndayinyegeje ngaha, ndazi yuko niyagaruka azoyimbaza, kuko we yimbura aho atabivye. Nuko rero nimba wewe yimbura ivyo atarimye, mbega bizogenda gute igihe wewe azoba yarampaye iyi taranto? Azoyimbaza. Nuko rero reka nzomushikiriza itaranto yiwe nkuko yayimpaye imeze. Yari gushobora gutanga ivyo yokwireguza, ivyo yiyumviriye byose, ariko imbere y'Imana nta muntu numwe aronka ivyo yireguza. Ivyo kwireguza biba bigira agaciro kuba ariko arabitanga, ariko Imana ivyo twebwe twoshobora kwireguza imbere yayo nta kamaro biba bifise, ntacyo biba bivuze. Igihe umwami yaraje kubabaza itaranto yari yarabahaye, murabona, iyaba bacuraranzi n'abantu bafise ingabirano zo gukora ibintu bitandukanye babitahura ivyo, izo taranto Imana yabahaye bazikoresha kubw'inyungu zabo bwite, kandi ntibazi yuko Kristo azotegerezwa kubabaza izo taranto. Nuko rero murabona, yarabagije uwo yari yahaye itaranto 5, aramubwira ati ehe, wari wampaye itaranto 5, narungutse izindi 5. Kubera iki? Kubera ko yakoze, yaragwijije ivyo yari yahawe. Uwundi arabwira ati wampaye itaranto 3, none nungutse izindi taranto 3. Nuko haza umwe yahabwa itaranto 1, ati wampaye itaranto 1, ngiyi itaranto yawe, akira ivyawe.
murabona Imana yifuza ko twebwe tuba abacuruza beza, abakozi beza, nuko tukagwiza ibyo iba yaduhaye. Nico gituma dusaba umugisha Imana tuti, Mwami ngira nkore mu gikorwa cyawe nkoresheje ibyo wampaye. Kandi umuntu abiravye asanga vyaragwiriye, vyarungutse. Ati wampaye itaranto imwe cyangwa itaranto zitanu, nuko raba kugeza ubu zimaze kwigwiza inshuro kabiri. Buri gihe mu murimo w'Imana turakora kugira ngo turonke inyungu mu gikorwa cy'Imana, atari kugira ngo duhombe. Kandi n'umuntu ntiyoba mu gikorwa cy'Imana atari karakora ikintu na kimwe, kuko umuntu adakora ikintu na kimwe ni nka ka gacamugani kavuga ku bwato, kavuga yuko ubwato iyo buhagaze butazana inyungu ataco bwinjiza. Uko niko bigenda no ku modoka iba ikora akazi, iyo ihagaze nta nyungu, nta kintu na kimwe ibiri kirinjiza. Kandi umwana w'Imana nawe atana kimwe ariko arakora, nta na kimwe bari karunguka mu bwami bw'Imana. Umwana w'Imana ategerezwa kuba ariko arakora, kuko Imana ntishaka ibiti bitagira akamaro mu bwami bwayo. Wa musukoni yavuze ati, umaze imyaka ingahe? Yari imyaka 3, kandi uwo musukoni ntiwari bwatange n'icyamwa cy'ibyo wari umaze gukura mu isi, ntiwari bwarihe n'ibyo wakuye mu isi cyangwa amazi uwo musukoni wari waranyoye. Kandi ivyo nivyo biba ku bantu bamwe bamwe, bararonka umugisha uva kuri Kristo w'agakiza, nuko hanyuma ntibashake kwama ivyamwa ngo bakore mu murimo wa Kristo. Abo ntibaba bashima. Nuko rero murabona, dutegerezwa gushimira Kristo kubw'imigisha yiwe, kubw'agakiza yaduhaye, no kubwa itaranto aba yaraduhaye. Nuko umuntu afise itaranto cyangwa itaranto nkeya cyangwa itaranto imwe gusa, Kristo yavuze ati, wari ukwiye kujana amahera yanje mu bacuruza, nanje ngarutse nkaronka ayanje n'inyungu yayo. Kuko murabona ivyo dufise vyose mbega n'ivyande ni vya Kristo, kuko vyose ibintu vyose ni vyiwe. Kandi twebwe hamwe dufise itaranto tuyisukiranya n'abafise itaranto nyinshi, nuko rero iyo taranto yacu iba iriko irakora, ikaba iriko irunguka vyinshi mu gikorwa c'Imana. Nk'akarorero, umuntu yovuga ati, jewe nta migisha myinshi yo mu buryo bufadika mfise, nuko rero sinoshobora kuronka iyandikiro ry'ibitabo ngo mbe ndiko ndakora. Ariko uwo muntu yoshobora gusukiranya n'abasanzwe bakora mu byo kwandika ibitabo, agasukiranya n'urushengero rufise iyandikiro ry'ibitabo, akavuga ati, ngiyi intererano yanje kugira ngo habe igikorwa cyo kwandika ibitabo. Nimurabe abafise iyandikiro ry'ibitabo, abafise iyandikiro ry'ibitabo, uwo muntu atanabizi ariko arakora mu gikorwa c'Imana. Abafise iyandikiro ry'ibitabo ritari igiwe, aba afise iryo yandikiro ariko arakora akoresheje ibyo yaterereye. Mbega hazosohorwa ibitabo bingana iki bivuye mu byo yaterereye? Abafite iyandikiro ry'ibitabo ariko arakora. Kandi habonetse abantu 100 nk'abo, abo bantu 100 bafite iryo yandikiro ry'ibitabo bariko barakora. Kandi abo bantu 100 hari n'abantu 1000 bariko baraterera ico gikorwa, babara abantu 1000 bafite iryo yandikiro ry'ibitabo bariko barakoresha intererano zabo. Murabona bo barasukiranije amataranto, uko no gusukiranya amataranto kugira ngo abantu bakore mu gikorwa ca Kristo. Kuko mwibuke kubw'urukundo tuba dukunda Imana, tuba dufitiye Kristo, nico gituma dutegereza gukora mu gikorwa ciwe. Murabona abakoresheje itaranto 5 canke itaranto 3 berekanye yuko bakunda umwami, kandi berekanye ishaka no gushima, berekanye ko bashimira umwami kubw'ihigo yari yarabahaye ryo gukora mu gikorwa ciwe. Waronse itaranto imwe akayinyegeza, akavuga ati, akira ivyawe. Yerekanye yuko atakunda umwami wiwe, yerekanye ko yari intashima, kandi ko yari umuntu ataco yitaho, ataco anezwe.
kandi yerekanye ko we yari kinebwe mu gikorwa cy'Imana, kandi yerekanye yuko we umutima wiwe wari ku vy'isi, ku bintu vyiwe, atari ku bintu vy'umwami, ku bikorwa vy'umwami. Nuko rero umutima wiwe wari uri hehe? Wari mu bintu vyo ku isi, atari mu bintu vy'umwami wiwe. Kandi aho ubutunzi bwanyu buri, aho niho imitima yanyu izoba, kandi aho imitima yanyu iri niho n'ubutunzi bwanyu buzoba. Nuko rero ubutunzi bwiwe ntibwari muri Kristo mu Mana. Nuko rero nta gace canke n'akavunguka n'agace na gatoya yari afise mu bwami bw'Imana. Yaterewe hanze, ahazobera ukurira no kuryanya insya z'amenyo. Kuko ubwami bw'Imana hamwe no kuragwa ubwami bw'Imana, uko uzohindurwa nuko uzojanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, ivyo ni ivy'abantu bashima cyane, bakunda umwami, bakamukundisha ubugingo bwabo bwose. Kandi nk'uko Kristo yitanze ku bwacu, natwe turitangira Kristo, tukitanga ku bwa Kristo iminsi yose y'ubuzima bwacu. Paulo yavuze ati, ku bwanje kubaho ni Kristo, kandi gupfa ni inyungu. Kandi kuri Kristo nawe ukubaho kwiwe yabayeho ku bwacu, kandi ugufa kwiwe vyabaye inyungu kuri Kristo no kuri twebwe. Kubera iki? Kuko mu gufa kwiwe yaratwungutse twebwe twese. Mbega yabaye inyungu canke ntiyabaye inyungu? Yego cyane yabaye inyungu. We yaratwungutse twebwe twese, kandi Imana ishimwe ku bw'ivyo yakoze. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azahabwa ubugingo budashira. Aho niho hashikirijwe ayo majambo. Nuko rero dutegerezwa kumenya mu buryo busesuye neza yuko ibikorwa atari byo bidukiza. Ibikorwa canke imirimo dukora mu gikorwa cya Kristo, ivyo bikorwa tubikora twarakijijwe, kandi tubikorana ishaka, tunashimira Kristo, dukunda Kristo, turiko turakora mu gikorwa ciwe. Kandi ukora cyane, ukora byinshi azokwimbura byinshi, ukora bike azokwimbura bike. Kuko mu byahishuriwe Yohana 22:12 no muri Matayo 16 umurongo wa 27 havuga yuko umwana w'umuntu aje azananye n'abamarayika biwe, aje mu bwami bwiwe canke mu bwami bwa se azananye n'abamarayika biwe. Nuko azoheza yishyura umuntu wese gute? Ibikwiranye n'ibyo yakoze. Umwana w'umuntu azoza ari n'ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe, nuko azoheza yishyura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Matayo 16 umurongo wa 27. No mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 12 haravuga hati, ndaza vuba nzanye ingero. Kubera iki? Kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Impera intore abatoranijwe bazoronka zizoba zihwanye n'ibikorwa vyabo. Bamwe bazoronka impera nyinshi, abandi nabo baronka impera nke, ariko bose bazoronka ikintu kanaka gihwanye n'ibyo bazoba barakoreye mu bwami bw'Imana. Kandi higwe rimwe rudende dufise ryo gukorera mu bwami bw'Imana, rizonadufasha kuronka izo mpera n'igihe tuba tukiri muri iyi mibiri ipfa. Igihe tuzoba turi mu yundi mubiri, aho ntibizoba bikimeze gutyo. Nuko rero turashobora kubona ibakwe n'ihigwe iry'Imana iduha kugira ngo dukore mu gikorwa cyayo muri kino gihe cy'iherezo. Mwibuke yuko mu bwami bw'Imana Imana Kristo azotanga impera mu mwanya kanaka, ariko twebwe
twebwe ntidukora turi ko dukorera impera ariko dukora kuko dukunda Kristo, kandi we nawe avuga yuko azotanga impera kuko we aragororotse, kandi kubera ko ari umugororotsi nk'uko biri mu itegeko rijyanye n'ibyo kubiba no kwimbura, we azokwishyura umuntu wese ibikwiranye n'ingene azoba yarakoze igikorwa cyiwe, umurimo wiwe mu bwami bw'Imana. Ku bigishwa abifuje kumenya ibyabo, bifuje kumenya ingene bizogenda kuri bo, Yesu yarababwiye ati muzokwicara ku ntebe 12, nuko mucira imanza imiryango y'Abisirayeli. Abo bafise umugisha wo muri ico kibanza mu bwoko bw'Abaheburayo. Abamarayika ntumwa nabo umugisha wabo n'uwo mu banyamahanga, kandi ivyo reka tubigarukirize ngaho kuko ivyo vyoba bije kuko bo babaye intwari mu bihe vyabo nk'abarongozi mu bihe ndwi by'ishengero. Ubu naho natwe tugenewe kuba mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi ababaye intumwa bari kumwe n'izo ntumwa muri buri gihe, ababaye intwari bari kumwe n'izo ntumwa muri buri gihe, nabo bazoronka imigisha yabo. Natwe turamukiwe kuba mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, mu gihe cyo kugaragara kwa nyuma kwa Yesu Kristo agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi turi ngaha intwari za Kristo, intwari z'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, kugira ngo dukorane nawe mu gikorwa ciwe kuri uyu munsi w'iherezo. Kuri jewe wabaye umugisha ukomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri kino gitondo, no kuba muri iyi minsi narabanye namwe turiko turigina, turiko turanezerererwa imigisha iyo Kristo yagumye ariko araduha muri iyi minsi. Nimba hariho umuntu yanezererewe cyane mu buryo bukomeye iyi migisha, ni jewe. Nagumye nezerewe cyane, mpimbawe, nshima, mfise akanyamuneza muri iyi minsi ngaha, kandi narahezagiwe cyane na Kristo muri iyi minsi. Nico gituma nshimira umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ese Imana yobaho umugisha mwese, Imana ibarinde bazigame kandi bakoreshe cyane mu gikorwa cyayo kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Mwebwe nk'intwari z'umwana wa Dawidi muri iki gihe icyo twebwe turiko turabamwo, kuko dufise igikorwa, kandi icyo gikorwa ni icyo gukora mu murimo wiwe kugira ngo hakwire igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, nuko ubwami bw'Imana buheze bugarukanwe ku isi. Ni no kugira ngo intebe y'ubwami ya Dawidi nayo nyene igarukanwe ku isi, nuko Kristo Mesiya yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aheza aganze ubwoko bw'Abaheburayo, aganze no mu bumbe w'isi wose y'uvukagera. Ese Imana yodukoresha cyane mu murimo wayo, kandi ese twese twokora n'ubugingo bwacu bwose dukora kubw'urukundo dukunda umwami wacu Yesu Kristo, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Reka dusigarane natwe bundi bushasha na Miguel ngaha, ariwe yari yampaye umwanya, nongeye kumusubiza umwanya wiwe kugira ngo abandanye, nuko hanyuma duca dukora urugendo tuje mu kindi kibanza gikwirikira aho turindiriye. Kugeza ubu umwanya wari wageze aho dutegereza kuba twashitseyo, ariko murabona turacyari ngaha, turacyari kumwe namwe. Ibyo byose bo bamaze kuhashika, bo bamaze gushika muri ico kibanza, nuko rero bobo bararindiriye ko twebwe dushika. Nuko Imana ibaho umugisha kandi barinde bazigame mwese.